Nuko rero kaze inshuti bagenzi n'abakunzi ibiganiro vya radio televiziyo Isanganiro, kaze mu kiganiro Barushe nguhere ni kiganiro cha radio televiziyo Isanganiro. Barushe nguhere kabari kiganiro kigizwe n'ibibazo n'inyishu. Barushe nguhere uno musi radio televiziyo Isanganiro ikaba iri hano muri komine Buhiga ni mu ntara ya Karusi. Barushe nguhere radio televiziyo Isanganiro ikaba ifadikanije n'ishirahamwe Action Aid. Barushe nguhere mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Eric Uwimana hamwe na Alphonse Kubwimana, abaza gufata amasanamu turi kumwe na Cedric hamwe na Inosa. Barushe nguhere mu diakoni mukuru ni Balene Havyarimana. Banyabuhiga yambu sangwe barushe nguhere na Gisheni Eidi. Umujanama wari no shengero rya Barushe nguhere ni Niyonkuru Medari mera yambu bano bene gihugu bibuhiga buhiga yambu sangwe Barushe nguhere na Action Aid. Banyakubahwa indongozi zishirahamwe Action Aid, mwaduteye iteka ngaha muri komine yacu nziza ya Buhiga mu ntara ya Karusi. Mwaje muva rwego gihugu na cyane tukiri muri ya misi uko umwaka utashe twama dufata isekeza ry'imisi 16 yahariwe gukinga no kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Ubu munsi rero mukaba mwashimye yuko uru rubanza guno munsi ruza kubera ngaha muri komine ya Buhiga dusanzwe turongoye. Ni Imana yabikoze, none y'amaransabe aba bose bari ngaha tubakomera amashi katongere dukomera amashi Imana yabikoze. Turabakengurukiye cyane kuko kubona mwimviriye kuzanga mu ntara yacu ya Karusi mugaca mutora iyi komine ya Buhiga. Nuko mwari gushobora gutora indi komine mugaba mwashimye ko muza ngaha. Turabakengurukiye. Hani muri komine Buhiga ego imwe mu makomine indwi agize amakomine agize intara ya Karusi. None rero turabakengurukiye, turabaha ikaze murani go mwanya wose muza kumaranganda. Iyi komine yo mwagendeye nciye muri make ntitwovuga yuko ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme abuze, ariho kandi mwino misi ho ariko haribonekeza n'ibintu tutaye tumenyereye, aho tubona ku mitumba itandukanye hariho abagabo bakuze. Nk'ubu turaheruka kuronka umugabo w'imyaka 55 yafashe ku nguvu akana k'imyaka 3. Si ivyo gusa rero no mu ngo abo tuza turakira batandukanye ba CDFC bari ngaha, turabona yuko ari abantu bagikubagurwa. N'ubu arona je nakiriye anyereka imiramo bamukubise ngo umugabo ejo ngo yaraje arankubita cyandamurika kunyamira amabi. Vyinshi rero bimwe biva ku mutima mubi, ibindi navyo bikava ku kaboregwe. Ari naco gituma keshi aho tuza turaca hose tuza turabahimiriza cyane yuko abantu bogabanya ibintu vy'akaboregwe. Birabaje kubona rero umuntu abagabo gito ndakunda kubivuga nkuko nyene, ugasanga umugabo gito yiraririza igipanga ku mutwe w'igitanda kandi atari cyo kwirarira, ari cyo kurindira ngo umugore niyavuga ngo fyo acatema. Murabizi hariya turagerageza rero kugira ngo tubahe impanuro. Vyariko biragabanuka ku murindi vyariko yamara nukuri aho nitwovuga yuko twoba twera ngo de mugabo rero turabandanya tuza turabaha inyigisho kugira ngo bahinduke, cyane habe umutekano mu kibano, kuko umutekano wa mu kibano ikomini zotunganirwa. Ntangwe gushimira Imana mushobora vyose yaduhaye akakanya kugira ngo dushobore guhura ganire kuvyerekeye amabi afatiye ku gitsina, cyane amabi afatiye ku ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme aha mu gihugu cacu
mbere no kwisi. Imisi 16 yahariwe kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Civugo cyo muri no mwaka wa 2023 gagiti twese hamwe duhagurukire gukinga no kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Nagira imbere yuko mbandanya ndabasabe mu ntega amatwi ihiganwa riza kuba kuri uyu munsi twaje guhimbaza ukugwanya ya mabi. Ibibazo baraza kubibaha hanyuma muhabwe n'ubushimwe abaza gutora ibibazo. Ivyo bibazo rero biza kuva muri iyi nyigisho nza kuba natanze. No basaba rero ko mwontega amatwi gira inama imwe. Afatiye ku makuru atangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu gisata kiraba by'agateka k'umukenyezi, ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme bigaragara yuko ari kimwe mu bihungabanya agateka kazina muntu ku isi. Ibiharuro vyatohojwe n'abahinga vyerekana ko imiliyoni 736 z'abakenyezi ku isi, tugereranije umukenyezi umwe kuri 3 bahohoterwa mu buryo ubucanke buriya, haba mu gusinzikarizwa ubuzima, bakubiswe canke mu gushurashuzwa ku nguvu, canke bikaba barabashikiye vyose babikorewe nabo bubakanye canke n'abandi bo hanze ni mu buri rimwe mu buzima bwabo. Umva bwa burorero bahejeje kuduha hamwe komine gusa mu ntara ya Karusi, mwumvyumvise ngene ayo mabi afatiye ku gitsina yifashe ahanini ashikira abakenyezi n'abigeme. Abagore rero canke abigeme 4 kuri 5 nabo babayeho mu bihugu atategeko na rimwe ribakingira ku bijanye n'ihohoterwa, kandi ugasanga n'ibiharuro vyerekana abakoregwa amabi afatiye ku gitsina atagisata na kimwe kihari gishobora kuvyegeranya. Aho ndiko ndavuga ku rwego rw'isi, ku rwego mpuzamakungu. Mu cigwa catanzwe n'ibanki y'isi yose umwaka wa 2018 barerekana ko ku isi yose umuriyaridi w'abakenyezi n'abigeme badashobora gukingirwa n'ubutungane mu bijanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina, haba mu ngi wabo canke mu kibano. Mu Burundi rero iwacu mu mwaka wa 2020 ushira 2021 ibiharuro bikurikira nivyo vyegeranijwe ku mabi afatiye ku gitsina yagiye aribonekeza. Aha mu ntega amatwi nukuvuga ivyo biharuro vyari vyo kuva mu kwezi kw'indwi 2020 gushika mu kwezi kwa gatandatu 2021. Basanze amabi afatiye ku gitsina yashikiye abagore bangana 1245 ku bagabo 53, ayo twita gufatwa ku nguvu. Murumva abagore 1245 ku bagabo 53 nibo bafashwe ku nguvu. Hanyuma amabi yo gukubitwa no gukubagurwa ku mubiri yashikiye abagore 2631 ku bagabo 497. Hanyuma amabi afatiye guhohoterwa mu vy'ubutunzi n'imibano yashikiye abagore 4923 ku bagabo 950. Hanyuma amabi afatiye ku gusinzikazwa mu vyiyumviro yashikiye abakenyezi 4167 ku bagabo 1049. Nabo amabi nayo yakoze gushikaho ahitana ubuzima bwa kiremwa muntu. Basanze harishwe abagore 41 ku bagabo 49. Hanyuma ivyo bitigiri vyose rero vyerekana ko hahohotewe abagore 1013 ku bagabo 2598. Ivyo biharuro tukaba tubikesha vya bigo vya leta bihagarariye agateka k'ingo n'imiryango mu ntara hamwe no mu makomine. Murumva ivyo bitigiri mu mwaka umwe ko biteye ubwoba. Murumva rero ko hageze yuko duhagurukira rimwe ako kabi kabishe tukakagwanya, tukazitira tutaronegwa.
ako karanda gatuma haba inkurikizi zidasanzwe ku buzima bw'umukenyezi, bigaca vyibonekeza mu guhahamuka umukenyezi agata ubwenge canke agasinzikarizwa ubuzima no gukomeretswa ku mubiri mbere no gupfa bagapfa. Inga amafaranga leta ikoresha ku mwaka twagira tuyisabe yuko ho kwisungwa uburyo bukwiye buzoja mu kigo cyo gushira mu ngiro amategeko n'amapolitiki ahari afise ihangiro ryo kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Aho murumva yuko twifuza yuko bije leta ishira mu gisata cyo kugwanya amabi afatiye ku gitsina yuko yokongerezwa. Shirwaho kandi hokongerezwa uburyo mu nyigisho zo kugwanya ikumirwa rifatiye ku gitsina rikorerwa abakenyezi n'abigeme, mbere no kubafasha kwisununura mu by'ubutunzi kugira ngo tugwanye inkomoko nyamukuru ituma umukenyezi n'umwigenyeme acinyizwa. Kenshi na kenshi usanga bifatiye ku mikoro make y'umukenyezi, usanga arangura vya bikorwa vyo mu nzu bidakunze kumuha agaciro. Angaca mpamagarira abakenyezi kwijukira amakoperative hamwe na ya banki leta y'u Burundi yashiraho itugenewe kugira ngo tujaneyo imigambi bashobore kuduha uburyo dushobore kwiteza imbere natwe. Amabi dukunze kumva canke kubona usanga arayakurikira. Haraho usanga hariho uguhohoterwa gufatiye ku vyiyumviro vya kiremwa muntu, hariho gukandamizwa ku nguvu ugategwa ubwoba, hariho guhohoterwa ku mubiri, hariho gufatwa ku nguvu gufatiye ku mibonano mpuzabitsina, hariho guhimbugwa ibihimba vy'irondoka ku bigeme n'abakenyezi, hariho gukorora imbanyi utabishaka, hariho gutegwa imiti ituma umuntu abingumba, hariho kwabigwa ku nguvu, hariho gufashanya n'abandi mu gukora ibyaha canke mu gukingira ikinyoma utabishaka, hariho kwiregura ku byaha wagirizwa imbere y'ubutungane ariko ntivyemegwe uriko urarenganywa. Rero kuri ubwo burorero dusanga imigwi y'amabi ashingiye ku gitsina atarenga ubwoko butanu nyamukuru. Ubwoko bwa mbere hariho guhohoterwa mubiri, habwa kabiri hariho guhohoterwa mu mvugo, ubwa gatatu hariho guhohoterwa mu vyiyumviro, ubwa kane hariho guhohoterwa gufatiye ku gitsina, hanyuma ubwa gatanu hariho guhohoterwa mu mibano no mu vy'ubutunzi. Niyo migwi itanu y'amabi afatiye ku gitsina. Hariho rero n'iyindi migwi tudakunze kuza turavuga ariko nayo ihari, nayo ni ihohoterwa ryo mu rugo no kwabigwa ku nguvu mu bubakanye. Kenshi na kenshi abakenyezi b'abarundikazi ivyo bintu babigira ibanga, ugaca usanga ugiye kubibwira nyoko wawe akubwira ngo niko zubakwa, kumbure umukenyezi mu rugo mu gitanda yama ariko arafatwa ku nguvu n'uwo bubakanye kubera ashaka kurangura amabanga yabubatse uwo mwubakanye atabishaka. Ugasanga umukenyezi ubwo buzima arabubayemwo, arabugenderamwo, yaratuntuye akabibamwo kubera abarundikazi tuvuga ngo niko zubaka ukabigira ibanga. Kumbura iyo wegera umukenyezi w'imboneza yari kubikubwira ingene ubitorera umuti. Iyo migwi rero yose usanga yinyegejemwo ubwo bwoko bw'amabi twadondaguye aho hejuru. Kenshi na kenshi ayo mabi ashobora kugendanwa, ugasanga ari urufatangane mu buzima bw'umukenyezi. Turashobora kurusanga mu buzima bw'umuntu bwiwe, cyangwa ugasanga ubwo rusobangane ruri hagati mu muryango, mu mashirahamwe duhurikiyemwo, cyangwa mu nzego no mu ntwaro hose, cyangwa ugasanga hariho n'umuntu ahohoterwa mbere no ku kazi. Kuba ashimikiye ku mico n'imigenzo, hariho iyindi nkomoko ishimikiye ku mibano, hariho inkomoko ishimikiye ku biraba ubutungane, kuri politike no mu vy'ubutunzi. Izo nkomoko nyamukuru z'amabi afatiye ku gitsina. Ndasubiramwo, hariho imico n'imigenzo, hariho imibano,
hariho ibiraba ubutungane hariho ibiraba imvo za politike canke ivy'ubutunzi. Murakoze cyane nuko muje nama banza ubambere utubwire amategeko aza kuranga kino kiganiro cacu. Urakoze cyane mudiyakoni mukuru wa rino shengero. Icambere no banza kuvuga ba mwana natwese Niyabera yuko ndumudiyakoni umudiyakoni mukuru wa rino shengero rikoranye atagitsure. Je nanje ndumujenama kandi mukuru wa rino shengero. Umviriza rero amabwirizwa ntawaje kubaremera. Oya. Turi muri ya misi 16 yagana wiki. Yagana wiki kugwanya amabi akoregwa neza cyane. Nabigeme ni baby. Umviriza rero kwari ivyo rero rino shengero mu bisanzwe murazi ko yandi mashengero usanga basaba amashikanwa. Twebwe nta mashikanwa dusaba. Wanashima ngibiri hariya twe twaje tuvyizaniye amashikanwa nito tuhereza. Aho rero bimeze uko rero kino kiganiro tuza guhamagara emudiyako duhamagara umuntu umwe. Hariho rero abantu usanga bireshwangishwa ngo je ndabizi. Madame Suavisi inyishu yazitanze yakoze kuzitanga neza cyane. Wowe wavuze ko hari abavyanditse ngaho ndababona neza cyane. Urababona hari abavyanditse. Ubuzi yuko amahigwe yayavyukanye. Wavyutse ukuguru kuri sinzi uko batanguza. Mbe abakenyezi abakenyezi batanguza ukuguru kwa. Ivyo rero ntumbaze. Uwavyutse agatanguza ukuguru kukubamfo. Aho sindimwo. Ntambaze. Rero uwo muntu umwe dutora aca afata agashimwe akaca yige. Kagashimwe rero murabona ko ari indobo yanditse ko action aid hajya harimo igitenge neza cyane. Reka Alphonse dufashe ko kamera iraho uduze igitenge hariya kirimo hajya babibone. Bava bibaza ngo ni indobo zirimo umusenyi. Oya bava bibaza ngo harimo umusenyi. Oya kaye duza ico gitenge bakirabi ngo vyabigabo vyaraduheze. Ngo bigize ngo namashengero batuzaniye gikiriya cyumuruturutu. Mwabonye dabe kindi harimo n'umupira neza cyane. Urazi wambaye akakatenge gashaho n'akajya gapira ugiye kwa Mungu mu misa ibaze agatenge yako ni Noeli Krismasi. Ego ni Noeli. Nuko rero aho uza gutora ikibazo aca yitwarira twebwe uzokambara ati yewe gisheniye kunweri apana Noeli kunweri wala. Aho rero tuzoba duheje kuvuga umwe n'ikibazo yitorera Noeli yigira Noeli twazanye. Ikindi naco ni waramukuroza amahigo gashika ngaki kakufyura kikakunanira ntugaruka. Oya ndabivuze yakirika urabona ko ari ubushimwe 10 aha ni 10 batoranijwe muri mwebwe neza cyane. Nuko rero haleluya netunezagwa agesheni yaganuye haleluya netuze tunezegwe. Uambere ikindi naco nari nibagiye akantu gato yo mudiyako mustanteri yatwakiriye neza cyane. Mustanteri yatwakiriye neza cyane. Wakoze cyane nyakubahwa mustanteri. Yo mudiyako sabwe umvise waje serukira action aid inyishu yazitanza zose. Aho rero nta motife no kuvuga iki uramudiyakoni mukuru araza gutora. Jewe ndakujiginyura imbazo mwe yamva inyuma ikibazo cyane ntusubire mugabo nababwiye ko atari ibibazo je nazanye babivuze ngaho ivyavukiwe ngaho twagiye uwambere ashobora kwijura ikibazo atari murakiriza urutoke uwambere gumaho wicaye we gusukiriza urutoki hanyuma nagomba kwijura ikibazo cya mbere. Yego ibibazo biroroshye. Reka nibutse ikindi kintu kimwe. Erega burya ushimwe ntiburi yajya ngo tububagabire. Ekaye. Oya. Urakiriza tukagutora ukishura ikibazo.
twagiye rero kandi n'ibintu bisanzwe shengero ry'Imana bakiriso batagatifu ikindi udiyako ufise akaririmbo kajanye n'uwo munsi araza kuducishirizamo neza cyane bamwana ngo hano urishura ikibazo bamwa ugo mu rurimbo burarindira buraza hinge kwaza maze ngo ashaka ririmbe ngo ashaka kuririmba narindi ingoti mushikanje twumve yuko ikibazo ingoti ingwino oya ndamubaza araha jahajya ndakibaza yanyu baca baza barakibwirana hariya ndakibariza hagene uyu wa mbere ndakibariza ngo witwa ndi nitwa banyankindagiye Derayidi wahihi nuruka inkoronko Derayida umviriza ikibazo uce wishura Derayida twatanguranye wari ngaha nta vyitwazo dukeneye umviriza mbega umuntu avuze uguhohoterwa ni iki we wumva mwiki bavuze ati guhohoterwa wowe wumva iki guhohoterwa no gufatwa ku nguvu emde ikibazo harimo inyishu uri kurumva urabona ko wari we yuguruye ari we natanguye inyishu yavuze zijya z'ubwa mbere nizo zimwe za mbere nizo umviriza ndabahe inyishu ihohoterwa nico kintu cyose gikorerwa umuntu kukagobera canke ku nguvu nkuko yari yakivuze canke biciye mu kuryoshajyosha udashaka kubikorerwa wewe adashaka mugabo ukamuryoshajyosha rero yagarutse kuvuga ko ikibazo yagitoye neza cyane Rufusi zana agashimwe mu mukomera amashi muha amashi umukenyezi ngaha ntiyabivuze muri action aid tumukurirayo maze yifuke ako kanweri atwereke mama wavuze ngo witwa nde Derayida nyankindagiye Derayidi nk'abantu ruka inkoronko Derayida w'inkorongo Derayida w'inkorongo ubwikiyagisha ni eti gize neza Imana ibahezagi ate bashiki kade kure turabizi murarushe mwizina rya Yesu ni muruhuke urakoza cha arakoze cyane arakoze cyane nweri nziza nuco ushika muhira ubwira umugabo tewe we nakubwiye ko mfise ubwenge tinarabitoye Buhiga oye emudiyako uwundi rero mabukwe nguna ubu rero nyuma y'umu mwabukwe aje mpamagara abagabo agarangadi mabukwe wanje mabu ni sawa idondori jewe nitwa niyo mahoro Joseline nkaba nturuka ku mutumba w'ishanga mabukwe wanje mubaza ikibazo je kubera ari mabukwe sindamuraba mu maso reka naje nirabirino beretse ikibazo mabu mabukwe tanga icivugo unyumvirize neza cyuyu mwaka mu bijanye no kwiyamiriza amabi afatiye ku gitsina kivuga ngo twese hamwe duhagurukire rimwe tugwanya amabi afatiye ku bitsina cyane cyane abigeme n'abakenyezi ega nije ntanga inyishu none nimwe mutanga inyishu ndabakura ngaha nimwe mwemeza mutena turabakura ngaha ndabakura ngaha nimwe musike muvyemeza nimwe muvyemeza yebaga baguhenze mabukwe bagusutse mbere ari ivyo mabukwe gisubiremwe twumve maze numve oya yagitoyi nawe ureka nkunza mvutorageza uko ratorageza mabukwe ngaho wabisubiremo mabu genda utora agashimwe tora nawe agashimwe icivugo ntitugisubiramo mwacumvise nitwese hamwe shengero ry'Imana abakristo batagatifu mu rugendo icivugo mwari mugifise imbere yanyu icivugo isekeza ry'iminsi 16 yahariwe gukingano kugwanya amabi afatiye ku gitsina
icivugo cavuga ngo ikimuje nama twese hamwe duhagurukire gukinga no kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme noko Buhiga oye Action doye nuko rero umwe wakaririmbo ibintu ni Yesu yabikoze we biranezereye nimungumiriza none mugumirize ni Yesu yabikoze we biranezereye ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza ibi bintu ni Yesu arakoze cyane amashi menshi mawuke wa nguhere radio televiziyo isanganiro nishiramwe Action Aid tukaba turi mu isekeza y'imisi 16 yahariwe gukinga no kugwanya amabi afatiye ku gitsina Barushe ngo tukaba turi muri komine Buhiga n'intara ya Karusi wa mu maboko wanje ari hariya ingoma wowe uriya imbere yo kuririmba ubanza kunyishura ikibazo Ego maboko idondore witwa nde Nitwa Ndayisenga Marie Jose Ndayisenga Marie Jose wewe ngira ndagwiye apana y'amazina ngo ni Renata ngo ni Margarita Josephine ni Marie Jose Zoze umviriza ikibazo wewe ndakubaza ikibazo cyoroshe neza cyane ko umvuri Marie Jose tanga imigwi y'amabi afatiye ku gitsina uvuga imigwi cyangwa ubwoko reka mbere ndagufashe ni itanu imigwi cyangwa ubwoko bw'amabi afatiye ku gitsina ni itanu twagiye avuga ingahe namubwiye ni itanu ibyo ntibabivuze ngo ntavyategere hari abakiriza hariya wende umugabo nturi wewe umugabo naza umugabo tuve yihenzemwo nimwe wewe ni inkoshi awe nturimwo nta kundi witwa nde Nishimwe Serge mubaze ibyo bibazo Nishimwe Serge tubwira imigwi y'amabi afatiye ku gitsina nturenze itanu vuga cyane Serge ukomeretsanya umuga mviraho abagabo ndahejeje vyabafyuye ubu naho bamukongo witwa nde arakaza ezira hariho ku mubiri mu byiyumviro mu mvugo ku gitsina no ku by'umubano no ku by'ubutunzi kibazo aragitoye mukomera amashi ikibazo aragitoye hari amabisesereza mutima basubiremwo mujena hariho guhohoterwa ku mubiri babivuze hari abakubitwa hariho mu mvugo biba byo gutukana n'ibiki ngo siga usanezasha ngo ukiri wanyu ngo wasoko ukiri wanyu waganu wari ufite ibiro nk'ibyo ngo wavyibushesha wirigura arya ndagusomera ngo ufyura amaso gusa ngo ivyari bitama hariho guhohoterwa ku gitsina hakabaho n'ivyo mu mibano no mu butunzi warakoze mana wewe waremye bano warakoze mana wewe waremye ngo Buhiga Action Aid reka ndabaririmbira akaririmbo ko kubashimira warakoze mana integuro yawe ni nziza warakoze mana integuro yawe ni nziza ndashimishira hamwe Action Aid usanzwe ukora iki sanzwe ndi umunyeshuri Buhiga oye ndamuje na uwundi bose barabazwa murabazwa iki gice cyo ngaha inde ingo nazonyene wako gapapuro naze hano naze wagapapuro nindi none je namuhamagaye arungika abandi none ko nahamagaye arungika abandi ingo ngauze kwishora Buhiga umviriza ikibazo umviriza neza ikibazo umviriza
ingaruka mbi zishobora gushikira umukenyezi canke umwigeme yahohotewe ni izihe? Ingaruka mbi zishobora gushikira umukenyezi canke umwigeme yahohotewe ubwa mbere nko ku bakenyezi arashobora kugira ihahamuka. Icya kabiri arashobora kugabanura ubutunzi bw'umuryango kubera iryo hohoterwa ntabagikora ibikorwa byo mu rugo. Ikindi abana babaho nabi kubera ko iryo hohoterwa riba riri mu muryango. Ikindi hagati y'abubakanye hononekara vyinshi kuko haba hari vyinshi nyine baba batacumvikanako nko kuvyerekeye raporo sexuelle kuko nico kigize urugo. Ako kanyuma rero bandanya urumva ico gifaransa avuze n'amabanga yo mu rugo. Ibindi nko kuvyerekeye abana tuba tureze barata amashure kubera iryo hohoterwa. Ikindi ntibaba bacambara nk'uko bitegerezwa, ntibafungurirwa nk'uko bitegerezwa. Ubisanzwe ivyo nabifise vyari ivyo wari usanzwe wari vyari ivyo. Mumukomera amashi cyane. Mukomera amashi shekero ry'Imana bakirizo batakatifu. Ngevyo vy'ivyo nyene. Umviriza rero. Emjena. Yavuze aranasigura cyane ku bishobora gukurikirana uruvyaro rw'iyo mwumvise ko yabivuze. Ariko hari ikindi kivugwa kandi bitavuzwe. Iyo umuntu yafashwe ku nguvu hari ingwara kenshi zifata za sida n'izindi izijya zica mu bihimba vyirondoka. Kamusovye oya yabitoye ivyo yavuze yabitoye. Ivyo yavuze byose vyari byo. Hariho ibi byo gutwara inda zitifujwe guhahamuka wabivuze ibishikira umuryango abana bakawo ibiti umuryango bagwe wagitoye. Nari kuguha n'umugabo nuko ntamugaba wacoge n'umutwaye uzomuha uwundi akajambo ubwiki Action Aid. Ukuri turashimiye ishamwe Action Aid yumviye kuduha ibibazo kuko twahakuye ubumenyi bwinshi. Hari byinshi tutari tuzi ariko twagiye tubimenyeyeho. Hama mushishire kwigisha kugira ngo ingo zihohoterwa ni nyinshi kigihe n'abatarashikirwa bashikirwe ababikora nabo bahanwe hisunzwe amategeko. Mana kore bitangaza byawe mana kore bitangaza byawe. Muri yako raba ubundi yihuta. Umviriza yego hariho ba mwana wanje nabonye yaravye ico gitenge niyo ndobo ndabona arabwira ingo ba mwana uyo akazina kanje nitwa Nahimana Violeta. Vuga cyane Vio urabahariye mu kiya cuma. Umviriza rero ikibazo mujena cha kibazo camva inyuma izihe ngingo shimikiro zo kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Icambere nuko twofata uwo yakoze ayo mabi tukamushengeza, hama duhejeje kumushengeza tugaca tukamutwara ku bucamanza kuko tuba twamufatanye icaha. Ico ni cambere. Ikindi kigira kabiri uwo yakorewe amabi nuko twomufata tukamujana kwa muganga, hanyuma tukamushikiriza abaganga bakamukurikirana, hama umwe yakora y'amabi nawe tukamushikiriza ubutungane kugira ngo bumuhane bwisunze icaha yakoze. Vio navuze nshimikiro dufate nk'ubu turi ngaha twese ngaha ubu nyene ubu ni igiki twokora kugira tugwanya amabi afatiye ku gitsina. Ubu nyene turi aho ubu nyene ubu atavye abacamanza atabiki ni igiki mubona twokora ubu nyene ubu shimikiro ubu nyene ubu turi aha twese tuvuge twese dukora iki? Violeta camunaniye mudi yako camunaniye ngo hingageragese amahigwe ya nyuma uti kugira ngo tugwanye amabi afatiye ku gitsina nuko twofata bayi amahigwe ya nyuma ranse nagasaga cyane rugero ugiye tuta eyo yabayi ya nyuma kandi bayi nagasaga cyane
bahinyishu cabananiye tugakinga wowe uci uvuga ngo yahohotewe aho haba hagiye mu caha icaha kiba cakozwe tubanza gukinga umuntu ntahohotegwe ubugira kabiri naho ni gukingira no gufasha mu bintu bikuru bikuru dufate nko mu bakenyezi mu bintu bikuru bikuru bishobora gutuma uwo mukenyezi yisununura mu by'ubutunzi n'ubuzima cyane cyane aho ni ku bakenyezi n'abigeme bagiye rero Barushe nguhere radio televiziyo Isanganiro ifadikanije n'ishirahamwe Action Aid ni mwisekeza y'imisi 16 yahariwe gukinga no kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Barushe nguhere twa turi ngaha muri komine Buhiga ni mu ntara ya Karusi. Buhiga oye uwundi muntu witwa nde? Niyo nzima Alice. Musubire muri kibazo Alice cyo kimwe n'abandi muri aho ndasubiyemo mutubwire ingaruka mbi kuko harabaho ingaruka nziza ingaruka mbi zishobora gushikira umukenyezi mu gihe ariko arahohoterwa mu muryango. Sinakubwiye mu isoko, sinakubwiye mu muryango iwe. Ingaruka mbi zishobora gushikira umukenyezi iyo ariko arahohoterwa mu muryango, arashobora guhahamuka abana mu rugo bakabura ibyo bafungura bagafatwa nabi. Reka ndagufashe ni zine. Shaka zine gusa umaze kuvuga zibiri biranse Emudi yako mureke bye ingo wowe kuvaho ingo bantu b'inyuma ni mwihagararira inyuma mwe ni mwihagarara uko nyene abangira ndabahebe witwa nde? Twamani Shimwe Berize. Usubiramo ikibazo ndiyacumvise. Tubwira ingaruka mbi zishobora guba canke zishobora gushikira umukenyezi mu gihe ariko arahohoterwa mu muryango. Arashobora guhahamuka, arashobora kwandura ubumuga, akagwara indwara ativuza, agagwara sida, agahahamuka n'ubufu. Mvira. Dukeneye wowe w'amarori w'igitenge hari inyuma mwe nababwiye ko ndasubira kubahamagara. Ivyo twumvikanye mwavyase. Witwa nde? Nitwa kandi wabo Marie Jose. Ego. Marie Jose, nizihe ngaruka mbi zishobora gushikira umukenyezi mu gihe ahohotewe mu muryango? Ingaruka mbi umukenyezi ahohotewe mu muryango. Bwa mbere umuvyeyi arahahamuka, hanyuma amatungo y'umuryango gasanzara, abana bagaheba amashuri, bakabura n'ico bambara, bakongera bakabura n'ivyo bafungura. Aricwa kandi agakomeretswa. Neza aragitoye. Bibamuhe nawe. Nibagoye nawe agashimwe. Ubiriza harabahindura umuryango umugore n'umugabo bagashwana ibiki. Harabaho ubukene bukiyongera, abana bagaheba amashuri, ntibafungure neza. Fundurura aba yuko birimwo. Akenshi akaba n'ubwicanyi nk'uko yagisozereyeko. Neza. Ni nguhere. Murakoze. Ubwiki Action Aid no. Ndashimiye ishirahamwe ya Action Aid yatwiyumviriye kugira ngo ize mu ntara ya Karusi kugira ngo dusezerere amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Urakoze cyane. Arakoze. Umviriza twumvikane sivyo? Umviriza. Reka mpera ha. Ntora umwe ngaha, sivyo? Hanyuma ntora umwe ngaha. Hanyuma ntora umwe ngaha. Hanyuma ntora umwe ngaha, sivyo? Sivyo? Ngira uko nyene. Wewe ntugaruka. Wewe wahejeje. Waje ntagaruke. Umviriza rero. Mudiyako. Mudiyako. Esa. Hariho abakenyezi bahohotewe. Bariho ngaha. Barihe none. None ni mwese. Arabagabo bibuhiga hakarabaye. Umviriza shira hasi mwese shira hasi. Abahohotewe ni bande. Abakenyezi bashire hejuru. None ni mwese. Mudiyako. Ntaco. Abagabo bahohotewe. Abagabo bahohotewe. Abagabo ega nta. Wewe warahohotewe? Umviriza. Navuze yuko mpera ngaha hanyuma ndaza kuza ngaha. Wewe urasubira ngaha mbanze ntori wo ngaha, sivyo? Ingo wewe. Nukuvuga ko ngaha ndahejeje. Ncanza ha. Shengero ry'Imana abakristo batagatifu sino batorera mwese icyarimwe. Mudiyako abo bantu bariko barakugora hariho n'abandi no batarashikirwa
ingo burahagarara mumbwire base mukugira ngo ndabatore ngire gute mamagara amazina mvaye ko hamagara amazina mamagara amazina muri yako ntacyo radegonda rihe wumviriza ubu rero mu guhamagara amazina sawa witwa nde Nduwimana Aline ego Rine vuga ingingo zitatu mwumve neza kimunaniye kugira duce aho kumviriza umvirize basi mwumve neza kimunaniye cyo dutora muri mwebwe vuga ingingo zitatu zofatwa kugira amabi afatiye ku gitsina atuzwe ingingo zitatu hoko gwiki hoko gwiki kugira ngo amabi afatiye ku gitsina atuzwe ingingo ya mbere nuko ingingo ya mbere ni nkuko twokwitura tukaza turegera abajejwe ibyo bikingira amabi y'abakenyezi. Ikigira kabiri tukaza turahanura tukitura abaganga kugira baze bararaba ko boza baratuha impanuro nko ku mavuriro. Ikigira gatatu bayi mviraho banza widondo witwa nde? Nitwa Mbonye Impano Louise. Ego Louis Sabwe tubwira ingingo zitatu zofatwa kugira amabi afatiye ku gitsina atuzwe. Ingingo zitatu ya mbere twoko yofatwa okwigisha abaremesha kiyago, hama abaremesha kiyago bakahimiriza mu mitumba hose aho baherereye. Ica kabiri amashirahamwe yogwizwa kugira ngo abandanye ahimiriza abamama kugira ntibikumire babe hafi kugira babandanye baje amashirahamwe biga inyigisho. Ya gatatu ho muri ya masentare bo dufasha kugira ngo umuntu agafatwa agahanwa mu gihe yafashwe yakoze ibyaha. Oya. Yanse. Mikro yanje. Yanse. Oya byahenjeje wahenjeje kandi wabandi. Uko no kwikunda ingo rero nawe. Ndi umunyeshuri. Umvereze kibazo. Vuga ingingo zofatwa zitatu nturenze kugira amabi afatiye ku gitsina atuzwe. Nigiki wona cokogwa? Ingingo ya mbere yofatwa kubera ko leta ari umuvyeyi wa bose abagabo n'abagore. Hofatwa ingingo yo kunganisha ibitsina. Nukuvuga umugabo akamenya yuko angana n'umugabo kubera ingaruka mbi zishobora gushika mu gihe iryo hohoterwa ribaye ku mukenyezi. Iyo ni ya mbere. Nyuma yaho leta imaze gukora hariho n'ingingo ishobora gufatwa n'abari mu kibano. Abakuru bari mu kibano ni abaremesha kiyago bagahimiriza abakenyezi cyane kuko aribo biboneka ko bahohoterwa cyane kuja mu mashirahamwe bakabonana n'abandi ntibikumire ngo bagume muhira. Inyishu ya gatatu. Inyishu ya gatatu. Inyishu ya gatatu koba itegeko lirekurira cyane ku bakenyezi nibo bakunda guhohoterwa lirekurira ibijanye no kuvana nukuvuga umukenyezi akaronka uburenganzira ku byo baronderanye n'umugabo canke naho n'umugabo yahohotewe hakaba itegeko limurekurira kugabura ivyo barondereye hamwe. Mjena uri umuhungu uri umusore uri umugabo cyangwa uri umushingana? Uracyari umusore rero kuvuga. Uracyari umusore. Mudiyako ibintu bingahe biri muri iyi nyishu yabivuze? Yabivuze
ariko rero bariko baramukomera amashi umva ko yatubwiye ko tubanza kutubwira intangamarara nta ntangamarara yari ikenewe oya twe twagusabye inyishu rero wavuze uti hariho ubwa mbere ikintu cokogwa wumvireho kuko watanze bimwe bimwe icambere nukwemeza no gushira mu ngiro amategeko yose yava kagera aza ahagarika ukudahana kw'abakoze amafatiye ku gitsina n'ubwo habe itegeko riza rihana bajya bakoze amabi afatiye ku gitsina ubwa kabiri wavuze ibijanye no gukora uburyo abakenyezi bakaja mu mashirahamwe kugira bisunure mu by'ubutunzi nico hariho uyu yaserukiye Action Aid yavuze kandi no gukora n'abamenyesha makuru ibyo ntavyo yabivuze ngaha nk'ibi turimwo agakora n'abamenyesha makuru kugira akamo gashikire benshi ahantu henshi hashika nukuvuga umuhungu mu agashimwe gendo tora gashimwe mukomera amashi gendo tora gashimwe tora nawe agashimwe tora gashimwe ucuza ngaha nawe uvuga icyo ugiye Action Aid aha ntabandi mpamagara abagabo batakuye ntusange hari impapuro nenda bahamagara abagabo batakuye aha nguye ari karabereka abasha ubwiye iki Action Aid nawe ubwiye iki Action Aid aha icyo ndayibwiye Action Aid nuko umugambi ni mwiza amashirahamwe menshi yaba ayakorera leta yaba ayikorera utwabo yarakwiye gukomeza imigambi nk'iyi agashikira abene gihugu n'abagabo nyene nubwo twashimikiye ku bakenyezi n'abagabo nyene ahanini bagatunganirizwa kuko nabo nyene bahora bahohoterwa urakoze cyane genda n'agashimwe kawe rero Noheli nziza wumviriza baze mutekane ibi bigabo bidahezye witwa nde Yamuremye Radisarasi shiginyura ikibazo Radisarasi uwo rero urazi ikibazo ngira namubwire ni ikibazo wahereyeko kandi banasozereyeko urakoze cyane no kuvuga kikakunanira shauri yako duca turondera umwana ngaho tugiha umviriza mbega isekeza rijanye no kwiyamiriza amabi afatiye ku gitsina ritangura ryari rigahera ryari ritangura itariki z'ukwa 11 zigaheruka itariki 16 z'ukwezi kwa 11 Vira. Hari uwundi. Je nitwa Niyongabo Gerard. Vuga cyane. Je nitwa Niyongabo Gerard. Mbega isekeza rijanye no kwiyamiriza amabi afatiye ku gitsina ritangura ryari rigahera ryari? Ritangura itariki 25 z'ukwezi kwa 12 rigahera ku igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa 10. Genda. Witwa nde? Nitwa Karire Marigore. Bitangura ku itariki 25 z'ukwa 11 rikagera ku itariki 10 z'ukwa 12. Arabitoye mu muhamashe. Umviriza ndabahinyishu. Umviriza neza. Ndabahinyishu yoyo. Inyishu yoyo. Nivyo yavuze ku igenekerezo rya 25 mu nyonyo cyangwa ku 11 ujya ebari umunsi wahariwe kugwanya amabi akorerwa kiremwa mukenyezi n'umwigeme rica rirangira rero ku igenekerezo rya 10 Kigarama cyangwa ku 12 uwo nawe yari yanabivuze ngaha no munsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazi na muntu ivyo ni yabivuze aho yo ntavyukanye ngo ntanguze ukuguru ngaha nawe siragwa gashimwe tuza kumbwira niyo misi mugabo niyo matariki wabitoye nibaguhe nawe ibeseni n'igikwembe n'agapira ucuduza ntiwibaza ngo ni impapuro ziriyo yewe Noheli ubwiki Action Aid ngiye ishyirahamwe Action Aid muzobandanye mugwiza inyigisho n'abandi bazoshikirwe kuko ngaha ntitwaje twese abene gihugu murakoze cyane tubandanye duhagarike Mudiyako subira inyuma umviriza rero baza musubira inyuma niba mugomba ko tubandanye urabona ko hasigaye ubushimwe butatu niba bandanya niba utwara kamwe ntwara kandi nawe tuguhe kamwe nimwabandanye subira inyuma none subira inyuma igumira aho nyene Mudiyako
ndagusavye undonderere rindira ntibashimye kwicara ngaha icara aho nyene mufasoni w'agacupa ingo wewe nawe w'igitenge ngo wewe nawe w'agakaye ngo abatatu ndahejeje ndababwiye igigwa inyuma mwase nagiye kubarondera inyuma tonda hamwebwe none wavuze banga raba ntugwe hasi ma wowe ni wari uhagaze ngaha aha wewe wari uhagaze nta kundi ngo mwese ni muzi tondaho tonda ugende mwagiye murakurikirana hatanguye nde hakurikira hagati yawe n'indi hakurikira nimutonde mwese ku murongo neza cyane mubitoye tuza tutaha babaze ikibazo witwa nde umviriza nitwa Hakizimana Nezi umviriza ikibazo kiroroshe nicakunanira n'akazi kawe nta kibazo umviriza namwe bandi siko ko tuko turigishanya nituruko natwe turafasha ahari abandi bariko barawumviriza bazowumviriza mu mihingo yose banababona henshi aha henezi mbega bene gihugu barashobora gutuza amabi afatiye ku gitsina badafatikanije n'abajejwe intwaro inyamiramabi cyangwa ubutungane uco usigura ntumbwire biki n'ibiki abanyagihugu barashoboye kutuza amabi afatiye ku gitsina kubera iyo bari hamwe bakaza baritanga bakaza bararaba abantu bari mu ngorane barashoboye gukingira umuntu ataragira ingorane uwo muntu akarokoka byanse genda bayi umviriza neza ikibazo ukurikira umviriza neza bayi neziya we nagasaga cyane neziya we umviriza mbega umunyagihugu cyangwa umwene gihugu murabahariya abene gihugu muri rusange barashobora gutuza amabi afatiye ku gitsina badafadikanije n'abajejwe intwaro inyamiramabi cyangwa ubutungane nitwa Ndwayezu Mediatrice abene gihugu barashobora gukinga amabi afatiye ku gitsina kuko nk'iyo bagiye hamwe bakaza barakingira umuntu atarahohoterwa bakatanga impanuro kurabo bashaka guhohotera abandi bakaza barabigisha hakiri kare batarahohotera umuntu birashobora gushoboka batiriwe barahamagara abajeje umutekano ibintu bikagenda neza biranse abandi ni muhore murindire yuko mushikirwa turumvikana nuriya wewe musore uhinduka inyuma ingo wewe mufasoni wakanuze wagasaho ka John ngo nawe mukobwe ngo batatu ngawe wamaze kunanirwa ngo nawe wagisokozo murire shangishwa munshitse ngaha bikabananira ngo tonde ku murongo wa muhungu yari hari he ingo de mwebwe ni muhore murindire bananirwa akirikanisha ngo jewe cyo goya wabonye mwigisha ngo uwo ni mwigisha nabonye ndamuhamagara wowe wa John naguhamagaye sawa tonde haje ku murongo aha egera hano witwa nde nitwa Nzoyisaba Dafroze ego Dafroze mbega bene gihugu barashobora gutuza amabi afatiye ku gitsina badafatikanije n'abajejwe intwaro inyamiramabi cyangwa ubutungane oya ntibishoboka kuko igituma bitoshoboka ubwa mbere honyene intwaro itarimwo abene gihugu ntibashaka gufata umuntu baba yakoze ayo mabi hanyuma nuwo kandi yakorewe amabi ntibashaka guhanwa n'amategeko intwaro abajejwe ubutungane batarimwo canke abajejwe ubuganga kugira ngo wowe yahohotewe mu nko ku bitsina cyangwa akomereka akavuzwa nukuvuga rero kugira ayo mabi ashobore gutuza nuko izo nzego zose ziba zikoranye bose bakaba bari hamwe bokorera mu runani kibazo nagitoye tora gashimwa ucuzanye amashi mwe mwumva ubutungane butarimwo intwaro zitarimwo wowe umva byo bigenda gute duza ntusange harimo ibibidobido raba neza cuza nawe ndagushiginyura ikindi kibazo niyagitora nibumbaze Nzoyisaba Dafroze ubwiye iki action aid je action aid ndashimiye cyane
kugira ngo niba ndabitore nuko ndi umworosha w'iterambere twagumye tubyumva kenshi turabyigisha n'abakenyezi twigisha n'iyindi migwi yakumiriwe kugira ngo ayo mabi ashobore gutuzwa twese turi hamwe. Urakoze cyane mweri nziza Barushe nguhere radio televiziyo isanganiro fatikanije n'ishiramwe Action Aid ni mwisekeza haje iminsi 16 yahariwe gukinga no kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Tukaba turi kuri muri komine Buhiga mu ntara Karusi. Umviriza ikibazo. Umviriza. Yavuze yitwa nde? Witwa nde? Je nitwa Nitanga Odira nkaba mvuga imutumba Buhiga. Yego Diako. Urero uyu atagitoyi. Ndamukubiti urutosho. Shauriya. Umviriza. Keko nane. Aha rero aha je shaka naho umbwira ibintu bibiri. Urabona turi ngaha twese site none. Erekana. Namwe bwe mumviriza. Umviriza mwumve. Erekana ico mwoba mugiye gukora kugira amabafatiye ku gitsina aranduranwe n'imizi aho muherereye. Nuvuga twese haturaha. Ni igiki twa tugiye gukora kugira no mabi afatiye ku gitsina aho duherereye aranduranwe n'imizi. Twoshobora gufata abantu tukabakoraniriza hamwe tukaza turabahimiriza kuza barakora ayo mabi adashoboka ku bantu b'abakenyezi n'abigeme. Urahejeje? Tukaza turabamenyesha yuko gukora ivyo vyaha abantu bose bazohano hama tukabahamiriza bakaza barareka gukora ivyo vyaha. Ivyo avuze ivyo. Umviriza aha twese ubu twese ngaha ihangiro twihaye nirihe. Yavuze ati guhimiriza kubijanye no kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Ivyo nivyo twese tuhimirize kugira biranduranwe n'imizi. Hama dushengeze cyane cyane nabo bantu bakora ano mabi siko none unyumvira yagerageje cyane ivyo yabitoye nari namubwiye bibiri mugabo reka ndabwira ikindi cya gatatu ni gukorana n'intwaro nkuko twabivuze ngaha hari wabivuze wohejeje gutora agashimwe haba urunani dukorane n'intwaro n'inzego z'umutekano kugira dutuze amabi afatiye ku gitsina. Itorera agashimwe hawe yayo Diako ahasigaye agashimwe aka kamwe rudende. Raba ntusange none wosanga harimo igikere. Funduru rabe nweriya we ni raidi. Mokama. Ubwiye iki Action Aid? Murakoze cyane kuba mwaje ngaha hama ndasabiye abatashoboye gushika ngaha bose bazohashiki hama baronka agashimwe nkako nanje ndose. Ngo abataronse mwihangane. Abataronse mwihangane. Nuko nabanza twidondora. Witwa nde? Itwa Terimbere Terrace. Inde? Terimbere Terrace. Terimbere? Terrace. Aha, vuga inzego umuntu yo kwitura mu gihe yashikiwe n'amabi afatiye ku gitsina. Mu gihe umuntu yagize yo kwitura umukuru w'umutumba akitura yomanza kwitura ubujejwe abakenyezi. Bayi. We ninde gaha? Hari umufasoni nahamagaye nabaratonda ngaho inyuma. Ikigwaye. Subirayo wari wicaye jana guhamagaye. Subira hariya. Hari ingo nawe we naguhamagaye. N'uyu yari hariya hasi abandi bose gumiyo muri. Uwanyuma gumaho uriko wirukuja he. Witwa nde ndagufatira. Utoisha Liroti. Vuga nawe izo nzego umuntu yo kwitura mu gihe ashikiwe n'amabi afatiwe ku gitsina. Umuntu yakorewe amabi afatiwe ku gitsina yo kwitura nde. Yobanza kuja mu nzego ukaja kwa koseye byase ukaja kwa opeji byase ukaja muri sentare ukaja kwa komiseri bikunze ukaja no mu nyamiramabi. None ko mu mutwenga yabitoye umviriza ngaha igihe hari watoye ikibazo ngaha twavuze yuko babwirizwa gukorera mu runani. Umviriza hariho Diako abandi nimugende yego Diako hariho uwatoye ikibazo ngaha twavuye yuko bategereza gukorera mu runani sivyo none uno mukenyezi yavuze opeji nivyo ni nyamiramabi niwe nyamiramabi arashobora kwandi no kwitura
zamboneza zo ku mitumba yavuze ati bakonseye bo ku mitumba bakonseye urumva bivana nuko babyita urashobora kandi aravuga kandi no kwitura kwa muganga zana ko gashimwe tumuhe bana akira kagazimwe kura rero urabe nawe agatenge none uyu ari mu gushikana amashi muri mu gushikana uyu mumukomera amashi namwe mukomera amashi reka nico gitenge bakibonye aho disi we izingurura gaka ubwiye iki yagisheneye ndashimishira me yagishenedi yatuzaniye bino birori nejo muzogaruke karibu kwacu Karusi kumugwa urakoze cyane mumukomera amashi amashi menshi ko rero buhiga nuko rero turabashimiye bakunzi mwese mwariko muratega abiri ibiganiro vya radio televiziyo Isanganiro ikiganiro barushe nguhere hano muri komine ya Buhiga naha gice kirangirira jewe ndumujenama mukuru ari no shengero ni Medar niyo nkuru reka akanya ndagahe Balene Havyarimana nk'umudiyakoni nabasezere bano banyabuhiga biwacu urakoze cyane Buhiga oye Buhiga oye bayi murakoze cyane bayi